Amahoro cyane mwese muriko murakurikirana imbonesha kure yanyu Shuka TV. Nkuko bisanzwe uwo n'umwanya wa ca kiganiro canyu bamenye. No musi rero tukaba twaramutse tugendera Microfinances yitwa MEFI-Opportunity. Nkuko bisanzwe rero jewe ndakiremesha nitwa Niyonkurumeshake. Rero hano turi kumwe n'abatumire bashika kuri babiri. Reka rero dusabe kugira ngo bano batumire bacu bashobore kwitondora. Reka duhere kuri wewe mata. Ushaka kwitondora? Murakoze cyane. Amazina yanje nitwa muri nabankorera muri Microfinances MEFI-Opportunity mu gisata ca marketing. Nanje nitwa Ndonse Pierre Junior, nkaba nkorera muri Microfinances MEFI-Opportunity, nkaba nkora mu gisata ca marketing. Yego murakoze. Murakoze cyane mwese. Ariko none nko kumva MEFI-Opportunity ni iki yoshobora gutahura? MEFI-Opportunity ni Microfinance yo kuziganya no kugurana. MEFI-Opportunity ingene yatanguye n'igihe yatanguye mu kwezi aho yavuka mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2022. Ingene yatanguye ari siège ikorera ku Mutanga. Mu nyuma yaho haravuka ama agence, kaba hariho ama agence ashika kuri ane ya MEFI. Donc hariyo iri mu Kamenge, mu Kinama, mu Kanyosha, akaba niyigira ivuke iri mu citoro ca Rugongo. Hama icicaro gikuru ca MEFI-Opportunity ni mu gisagara ca Bujumbura, ibarabara rya Boulevard de l'Iprona, mu nyubakwa ya Business House ahahora ikonetero deuxième étage. Murakoze cyane. Mushaka kutubwira none mbega nayahe ma service canke ni ibikorwa ibihe bitandukanye murangura muri MEFI-Opportunity? Ama service yo muri MEFI-Opportunity hariho nkuko yabivuze mugenzanje, hari igisata cyo kuziganya n'igisata cyo kugurana. Mu gisata cyo kuziganya hakaba ariho igisata MEFI yazanye yise MEFI bika. MEFI bika ni gisata gifasha abanyamugwi kuziganiriza hamwe atamatati agiyemo. Kuko mu gisata muri MEFI bika umunyamugwi wese baramuharurira inyungu yiwe amahera yose yaziganije. Igisata bika MEFI yakizanye kugira ikureho amatati mu banyamigwi. Hakaba hariho n'ikindi gisata MEFI yise MEFI ronka, ari gisata gifasha mu kuronka igikoresho canke ikindi kintu mwipfuza atangwa ati musabwe. Nkuko benshi uzi bakunda kubura ingwati, ariko gacu usanga ibikorwa byabo bihagaze. Ico gisata MEFI yarakizanye kugira gifashe abanywanyi ba MEFI mu kuronka igikoresho baba bifuza badasabwe ingwate. Yego murakoze. No kuvuga rero yuko muri MEFI-Opportunity wari wowe sararonka. Muri MEFI-Opportunity nkuko bibajije wari wowe sararonka, ariko biravana ni gisata wahisemo. Ushobora kuba wahisemo kuba kwigenga canke kuja mu mugwi. Ubu rushobo hari muri MEFI hariho abanyamugwi baziganiriza hamwe. Kenshi iyo basabye ingurane nta ngwati basabwa, ingwati iba yamahera bazigana. Yego murakoze. Mbega hoba hari imigambi mu migambi mumaze kurangura canke imigambi mwoba mutegekanya kurangura? Imigambi MEFI isanzwe itunganya, MEFI iratunganya imigambi yo kugira kugirisha formation abari mu mugwi, abanyamugwi, ama cooperative, ama association. Iratunganya inyigisho kuri abo banyamugwi, ikabigisha ingene imigwi yubakwa kuva kwivuka gushika yaho basaba niyo ngurane. Kuko kenshi abanyamugwi hari igihe basaba ingurane, ariko ugasanga amahera bagiye basaba ingurane sico bagiye kuyakoza. MEFI rero iratunganya izo nyigisho
mu kubarahurira ubwenge. Hama MEFI iritaho cyane abanywanyi bayo, irabakurikirana ikamenya umunywanyi wayo ivyo ariko arakora, aho akorera. Hama irafise n'ikindi yise MEFI Nyunganira. Hariho competition yazanye yise MEFI Nyunganira muri kwa gufata mu mugongo abanywanyi bafise imitahe mito mito. Murakoze. Murakoze cyane. Ndumva muratubwiye imwe mu migambi musanzwe murangura, kandi muratubwiye no muyo mutegekanya kurangura kandi vuba cyane. Muratubwiye ibijaniranye na MEFI Nyunganira. None mwoshaka kutubwira muri make, none iryo higanwa mwise MEFI Nyunganira ritunganijwe gute? Mbega ni bande bari kuriwe kurijamwo? Mbega ubushimwe uzabumeze gute? Gamuco mwoshaka kutubwira ku muriri iryo higanwa MEFI Nyunganira ingene ritunganijwe. Donc nkuko mugenzanje yabivuze, ni higanwa ryatunganijwe donc mu gufata mu mugongo abanyamitahe mito mito kugira ngo nabo nyene bashobore kuronka ikoni kandi bashobora no kubandanya boroherwa. Nkuko rero yarabivuze ingene ritunganijwe, donc ibisabwa kugira ngo uje muri iryo higanwa nuko uba ufise konti muri MEFI. Hama umaze kuba ufise konti muri MEFI, hama hakaba kandi ukaba usanzwe ufise umugambi uri kurarangura. Muri ico gihe rero, mu gihe ufise umugambi usanzwe kurarangura ukaba ufise ikoni muri MEFI, uremerewe kuja muri iryo higanwa. Hama nkuko hambaje ati ibisabwa kugira ngo uje muri iryo higanwa, harasaba umwidondoro wawe. Hama nyuma y'umwidondoro wawe ukavuga nimero ya konti yawe usanzwe ufise muri MEFI na identité, donc karangamuntu yawe. Hama muri iyo dossier yawe turakica dukenera dossier yawe, muri dossier yawe uri kuravuga ingene wokoresha iki, nkuko icivugo ca MEFI Nyunganira wokoresha iki umuriyoni. Ukavuga muri iyo dossier yawe uvuga ingene wokoresha uwo muriyoni mu mugambi usanzwe urangura. Hama muri ico hama ukaca uherekeza donc uwo mugambi, iyo dossier yawe igaherekezwa n'akavideo canke ifoto uri kurarangura uwo mugambi, aho usanzwe urangura uwo mugambi, uvuga ingene wokoresha uwo muriyoni umugambi usanzwe urangura. Ariko rero hariho akabazo gaca kagaruka. None bijaniranye n'iryo higanwa mwateguye rya MEFI Nyunganira, mbega mwoshaka kutubwira mbega kugira ngo umuntu yandikishe bigenda gute? Mbega ikiringo cyo kwiyandikisha kingana gute? Mbega uzoshobora gutsindira iryo higanwa n'agashimwa kahazoshobora kuronka? Ukeneye kwiyandikisha muri iryo higanwa, hariho ama-agence nkuko nari bivuze tukitangura. Hariho ama-agence Kamenge, Kinama, Kanyosha. Ucuja aho ahakwegereye, hakaba no kuri siège na nyine turakira ayo madossier y'uje guhigana. Rero nkuko barumbajije ati agashimwe kameze gute, uzoba yagiriwe amahirwe agatahukana agashimwe azohabwa uwo muriyoni. Hama aje kuwukoresha ibikorwa asanzwe arangura nkuko yari yabivuze mu dossier yiwe, azorangura azokoresha umuriyoni umugambi asanzwe arangura. Hama ibijaniranye n'ikiringo cyo kwiyandikisha, uko nyene bivuze, ikiringo cyo gutangura kwiyandikisha twatanguye ku igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa gatanu, kikazorangira ku igenekerezo rya 26 ku kwezi kwa gatandatu. Ku bijanye no kwiyandikisha, bazokwiyandikishiriza aho basanzwe ku biro bisanzwe bibegereye. Hama ku bazoshobora kuronka amahirwe yo kushika muri 10 ba mbere, bazoshika ku biro bikuru, ku cicaro gikuru. Hama bashobore gusigura imigambi y'amaproje yabo, basigure amaproje yabo, berekane nico bokoza wa muriyoni. Bijya banditse muri dossier bashobore kubivuga imbere y'abasanzwe barongoye MEFI, imbere y'abasanzwe barorganije barateguye iki gikorwa. Yego murakoze. Noshima kubabaza kandi kabazo. None mubona
kenshi iyo turiko turavuga turashimika kugwaruka. None mwoshaka kutubwira muri MEFI-Opportunity bega ibijaniranye no gushigikira ugwaruka mu bigenza gute, bega hari akarusho hoho kubijanira n'iryo higanwa mubona ko bizoshobora kugira ugwaruka nibwo Burundi bw'ejo. Hama muri iryo higanwa hariho ugwaruka usanga rufise imigambi, ariko imigambi batanguye gukora ariko ugasanga bayicirije hagati kubera uburyo bwahagaze. Iki gikorwa iyi MEFI nyunganira igice ca mbere yaje ugwaruka rwahagaritse imigambi yago nago nyene ntigwibagiwe. Barabahaye amahirwe yo kwandika ayo maproje yabo, hama baze batsindire wa miliyoni babandanye ikivi bari baratanguye. Yego murakoze. Mu gusozera kino kiganiro cacu, mbega mushobora kubwira abariko baratumviriza nakahe karusho nakahe kabirya twovuga mwobwira abariko barumviriza MEFI-Opportunity isumbije izindi microfinances zisanzwe zihari, canke ni igiki abanywanyi bariko baradukurikirana bogumiza ku muzirikanye? Akabirya muri MEFI-Opportunity nuko muri mu mugwi, muri association canke cooperative, kenshi nta ngwate basabwa iyo hageze ingurane, kandi MEFI iriyegereza abanywanyi bayo. MEFI irafata mu mugongo abanyamitahe bato bato. Niko kabirya novuga ko muri MEFI dusanzwe tuha abanywanyi bacu. Murakoze. Nanje ndamunganiye mugenzi wanje ngaha nkuko yarabivuze. Karibu cyane muri MEFI-Opportunity, kandi karibu cyane no mw'iryo higanwa rya MEFI nyunganira, kugira ngo twiteze imbere, kugira ngo ushobore kurangura umugambi wawe neza kumena MEFI. Hama nkuko nyene novuga nk'akajambo kanyuma ati karibu kaze cyane muri MEFI, kumena MEFI mushitse indoto zanyu. Hama nkuko turabashikiriza kino kiganiro ni nonga tugarukirije. Hama mu batumire twari kumwe na muco w'intore Inermole, hama twari kumwe kandi na Ndonse Pierre Junior. Turabashimiye cyane kuba mwashoboye kwemera mukaza mukaduha ikiganiro. Natwe turabashimiye kubona mwatugendeye muri MEFI-Opportunity. Karibu no mwihiganwa, turatumiriye abanywanyi bose ba MEFI n'abifuza kuba abanywanyi ba MEFI. Karibu mushitse indoto zanyu. Nuko rero tukaba tubashimiye mwese bakunzi bariko muradukurikira, naho mu kiganiro gikurikira.